Ndakuramukije we mu mwanya wacu bana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twagutunganirije. Ayandi makuru yihuta cane adushikiye kano kanya ariko aravugwa. Inyuma y'ingingo ifashwe yo kugurisha mu camunara itunga ry'abafunzwe bafungiwe imvo za politike ndetse bakagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, imari ziravutse, hatanguye kuvugwa vyinshi ndetse biraboneka yuko mu Burundi hagiye gucaba ikintu gikomeye cane. Abo baba bashaka kugura iryo tunga ryabo bantu bagiye barapfungwa bazira yuko ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi, ndetse na bamwe mu bapfungiwe ibirabana no guharanira agateka kazina muntu turibuze kugenda tubagaruka ko muri ano makuru tumenye n'abaribo, ndetse tunarabe inama zikomeye cane zitanguye kuba. Izo nama rero zikaba zigendereye gusambura leta ya CNDD-FDD ndetse n'umugambi wayo kuvyo iriko irategura vyose. Ibingibi rero bikaba bije inyuma yaho havugiwe yuko Magi Barankitse canke se uyu nguyu arongoye ikigo Maison des Jeunes muramuzi cane, nawe yaragiye akunda kuvugwa yuko ngo yoba yarashatse kugira uruhara mu bikorwa vyo gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Hakazamwo kandi Fabiano Banshiganino, uyu nguyu nawe yapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba, akaba yagirizwa gutyoza inzego ndetse ngo no gushaka guteza umutekano muke mu gihugu c'u Burundi. Abo ngabo ni bamwe ndetse n'abandi bose turubuze kurabira hamwe muri ano makuru boba bagiye kugurishirizwa itunga ryabo mu camunara, tukaza kumviriza ico bariko barategura ndetse n'ibindi vyose bigiye kuba inyuma y'iyo ngingo ifashwe na leta ya CNDD-FDD. Ayo makuru yose aratwereka neza yuko hari abantu batanguye gutegurwa kugira haba ikintu gikomeye cane ndetse bishure leta ya CNDD-FDD kuvyo iriko irakora vyose, ndetse ivyo ngo bikaba mu gihe kidatevye. Hari inama ziriko ziraba, ari inama ziriko zirabera hanze y'igihugu c'u Burundi, hakaza n'inama ngo ziriko zirabera mu mabohero afungiyemwo abo bantu. Ayo makuru yose twayatohoje, turaza kumviriza izo nama ico zoba ziriko zirategura canke se ikiriko kiragendererwa, ndetse tuze no kuraba muri rusangi ayandi makuru yose ariko aravugwa arabana na politike ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nk'uko amakuru twakoze avyerekana. Izo zari impfunyapfunyo, si ivyo turi buze kurabira hamwe muri ano makuru. Nkabanda guhaye kaze wewe ubane natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twagutunganirije. Shobora kuba utarafyonda subscribe nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha, canke se nimba usanzwe kurikira amakuru n'ibiganiro vyacu, ngira ndagusabe kumanuka musi y'iyi video urabe ahanditse s'abonner nimba ukoresha igifaransa maze ufyondeko. Kuri wewe ukoresha ururimi rw'icongereza uraraba handitse subscribe maze ufyondeko. Igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere babironka. Ndakengurutse rero kuri we tugiye kubana muri ano makuru mu buryo bw'idonido, ndetse wowe wipfuza kuraja umenya amakuru yose aba ariko aravugwa, ivyanyegejwe ndetse na ya makuru yose aba atariko aravugwa n'inzego z'ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turakora amatohoza yose tukayagutunganiriza neza tukayagushitsako kugira ugende umenya ibiriko birabera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi canke uri mu bihugu vy'ababanyi n'ahandi hose wowe uri ngaha ku mugabane wa Afrika, ndakengurutse cane. Ndakengurutse kuba ari kutwumviriza bari ku migabane itandukanye y'amakungu. Na wewe turazikura umunywanyi wacu kandi ukunda amakuru n'ibiganiro tuba twagutunganirije. Reka rero inkuru ziko ziravugwa tuzitangurire kuri no nkuru iriko iravugwa cane, ndetse biboneka yuko igihugu coba kigiye gusambuka, ndetse bikavugwa yuko ngo indyane zatanguye kuvuka yoba mu bafashe zino ngingo ndetse n'abafatiwe izi ngingo z'uko hagiye kugurishwa icamunara ubutunzi bw'abatavuga rumwe na leta muri Burundi. Hakaba rero hari amakuru avuga yuko hari inama zatanguye kuba ndetse n'ivyo babiriko birigirwa muri izo nama. Amakuru yo kwizera arerekana neza yuko nk'uko nyene vyatanguye ubwo mwitangazo ryashizwe ahabona n'ubushikiranganje bw'ubutungane bw'u Burundi,
aho bwamenyesheje ko ngo hagiye kuba igurishwa icamunara ry'ibikoresho hamwe rero n'ubundi butunzi vy'abatavuga rumwe na leta bari mu buhungiro hanze canke abafuzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Inyuma y'ivyo hagiye haravugwa vyinshi, ndetse abantu bamwe bamwe bibeza ibintu n'ibindi cane cane abibeza ivya politike bavuga yuko iyi ngingo ifashwe n'ubutungane bw'u Burundi hoba hagiye kuba ikintu gikomeye cane, ndetse ngo icivyimvye coba kigiye kumeneka ngaha mu Burundi, ngo kuko biraboneka yuko ari ugusembura canke gutanguza urugamba ku batavuga rumwe na leta. Biboneka yuko ngo muri rusange iki kintu kiboneka yuko yoba ari abagiye kugura ubwo butunzi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye boba bariko barikwegera, ndetse ngo bishobora kuzabaguruka igihe icacu cose, ngo kuko intwaro ya CNDD-FDD itazohoraho iteka ryose, ndetse ngo muri rusangi ico gihe intwaro ya CNDD-FDD iriko irategurwa kugira ngo ivanweho, aboba bose barishuye muri ivyo bikorwa vyo kugura ivyo bikoresho ndetse n'ubundi butunzi bw'abanyepolitike bahunze ndetse n'abandi bafunze bizobakorako, ngo na cane cane yuko ngo atawaruzi yuko ngo n'umuhisi Petero Nkurunziza nawe n'ukuntu yarazwi neza yuko ari umuntu w'igihangange, umuntu adakogwako, nawe ngo yogenda mwaburiya buryo abantu wese twabonye, ndetse bikavugwa yuko ngo vyose vyahindutse ku munota umwe. Ivyo biravugwa n'abamanye mu bariko baragurishirizwa canke se mu bagiye kugurishirizwa ubutunzi, bakavuga yuko uko vyagendekeye Petero Nkurunziza atawabitekerezaga canke se ngo yumvire yuko vyashoboka, ngo ari nako vyoba bigiye kugendekera Perezida Ndayishimiye Varisito, maze ngo abantu bose bagiye barafatanya mu gukora amabi ku ntwaro yiwe bace babona akaga, ndetse ngo muri rusangi ivyo vyose biriko biravugwa ndetse no kugurisha itunga ry'abanyepolitike bahunze vyoba bigiye gukora cane cane ku bategetsi mu Burundi. Ivyo ndiko ndakubwira nibiriko biravugwa nabo ngabo cane cane abari mu bihugu vy'ubuhungiro, abari mu mabohero bobo ntaga makuru yabo ariko araturushikira vyoroshe, ariko mu matoza twakoze naho twaronse yuko hari inama ziriko ziragirwa muri ayo mabohero, turaza kumviriza ico bariko barigira muri izo nama. Nayo rero mu bari mu bihugu vy'ubuhungiro bobo bemeje yuko Ndayishimiye Varisito ndetse nabo bafatanije kurongora intwaro yabo yoba igiye gushigwako umusozo. Ibi byose byatanguye mu gihe nyine iryo tangazo ry'ubushikiranganji bw'ubutungane ryamenyesheje ko iryo gurishwa ry'imitungo ndetse amatunga n'ibindi bikoresho bitandukanye ngo rizoba kwigenekerezo rya 11 gushika kuwa gatandatu igenekerezo rya 14 Munyonyo umwaka w'2020. Naho rero ngo ubwo bushikiranganje bw'ubutungane bwatanze butavuga neza ko ibyo bikoresho bizogurishwa ari ibihe, aho bamenyesheje yeza yuko ngo ari mu ntumbero ngo y'ukubungabunga ivyafashwe n'inzego z'ubutungane kugira ngo ntivyononekare ndetse ngo bibandanye bigirira akamaro igihugu, ndetse ngo no gukinga inyuruzwa ryavyo, ngo akaba ariyo ntumbero y'ico gikorwa nk'uko turiko turabisoma muri rino tangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bw'ubutungane. Amakuru kandi arerekana neza yuko inyuma y'ivyo amakuru amwe avuga ko muri ivyo bikoresho harimwo imodoka, amapikipiki ndetse n'ibindi vy'abaharanira agateka ka zina muntu ndetse n'abanyapolitike bapfunzwe n'abahunze bagirizwa na leta gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Haca rero hazamwo ubutunzi bwa bamwe mu banyepolitike bavugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, bivugwa yuko bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi. Bamwe mu bamenyekanye cane hakaba harimwo Magi Barankitse ndetse hakazamwo uyo Magi Barankitse nyine canke se Margaret Barankitse atwara ikigo Maison Shalom co mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi.
kikaba kinakorera mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Ubutunzi bwa Pierre Claver Mbonimpa Fabiano Banshijanino afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba, nawe yapfunzwe ku karenganyo nk'uko bivugwa na bamwe mu baharanira agateka kazina muntu, yagirizwa gutyoza inzego ndetse no guhungabanya umutekano. Ariko ivyo byose bakavugwa yuko hari ivyagirije bifatiye ku kinyoma ndetse ngo ataho bihuriye, ngo kuko uyo yashikirije ivyiyumviro vyiwe igihe yari umushinga amateka, kandi ngo amategeko akingira umushinga amateka ku vyiyumviro vyose ashikirije mu nama nshinga amateka. Ibi vyose rero bigiye kuba vyagurishwa icamunara birimwo ubwo butunzi bwa Margaret Barankitse, Claver Mbonimpa, Pierre Fabiano Banshijanino afungiye mu ibohero rikuru rya Mpimba, ndetse n'abandi bahunze igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe haduka intureka zivuye ku kiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza uheruka akwitaba Imana. Hakaba rero hari hamaze gufatwa ndetse no gushigwa mu minwe ya leta inyubakwa ya Magi Barankitse iri mu ntara ya Ruyigi. Amakuru twatohoje kerekana neza yuko ibi vyose ngo ibi harimwo n'ibitaro vya Maison Shalom, vyo bikaba rero ngo bishaka kugurishwa nk'uko amatohoza yacu avyerekana. Inyuma y'ibi vyose rero twakoze amatohoza kugira tumenye ico aba boba bagiye kugurishirizwa ivyabo bashikiriza ndetse n'intumbero bafise kuco bagiye guca bakora. Twaronse amakuru yuko hatanguye kuba ibiganiro ku bahunze batari mu gihugu, ndetse ngo hariko harategurwa ikintu gikomeye cane kandi ngo ciba mu gihugu bidatevye. Tukaba rero turiko turakora amatohoza kugira tumenye ndetse tunavugane na bamwe mu bariko baragira izo nama, turabe hamwe ico kintu kiriko kirategurwa, ndetse nituronka amakuru yabo baba bagize iyo nama. Ico tuzi neza nuko iyo nama yabaye, kandi iyo nama yabereye mu gihugu kimwe cibanyi tutari buze kuvuga izina ryaco. Iyo nama rero ngo ikaba yatanguye hagati kw'isaha 2, ndetse iyo nama ikaba yabaye irimwo abantu batari baceye. Hakaba rero ngo hariko harategurwa ikintu gikomeye cane turi buze kumviriza mu makuru yacu ataha. Si ivyo gusa, kuko twaronse amakuru yuko mu ibohero naho hariko haraberamwo amanama muri abo bantu bapfunze, ndetse ngo hakaba hari uburyo bw'ihanahana amakuru canke tumanako ririko rirakoreshwa kugira hatangwa amakuru ku bantu bari mu ibohero ndetse n'abandi bantu bari hanze, ariko bose bahuje ikibazo c'uko boba bagiye kugurishirizwa canke se kugurisha mu camunara iyo mitungo yabo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Amakuru rero atwereka neza yuko ivyo bigiye kugurishwa harimwo imodokari, amapikipiki n'ibindi bitandukanye, ndetse n'ico kigo ca Maison Shalom. Kuri ubu hari amakuru avuga yuko mu misi idatevye muca mubona ikintu gikomeye cane, kandi ico kintu kikaba ari ikintu kitari kiza cane ku bategetsi bakuru. Bamwe bakavuga yuko ngo bwo baruvugishwa bagiye gushika, kandi ngo bikazatera ikibazo mu Burundi, kandi ngo umurundi wese akazobibona. Ayo makuru yose arashikirizwa n'abariko barakurikiranira vya hafi n'ibiriko biraba, ndetse cane bakagaruka ku bantu boba bagiye kwishira mu bibazo vyo kugura ivyo bikoresho ndetse n'ayo matunga y'abo banyepolitike, ko bo baba bari mu yabira, na cane yuko ngo batanga iminsi yuko ngo ikiringo canke se ngo intwaro ya CNDD-FDD itazokwamako, ndetse ngo igihe cose izaba itakiriko uwo wese yoba yaragize uruhara mu kugurisha no kugura ivyo matunga y'abo banyepolitike azohura n'akaga. Ayo makuru yose turabandanya kuyatohoza kugira tuze kumenya ibindi bica bikurikira, ndetse duhejeje gutoza amakuru kubirabana n'izo nama zagiye ziragirwa n'abo banyepolitike, turaza kuyabashitsako. Ico usabwa no gufyonda subscribe maze tukoraje twibanira mu makuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije. Komeze kugira ibihe vyiza mu kanya n'ayandi makuru.